uno munsi twaba turi kumwe n'umuntu twari tumaze iminsi myinshi turondera ariko uno munsi twaba tumuronse nawe sundi ni Sibylle Shahayo benshi muramuzi nk'umuririmbyi yatanguriye kuva kera kuririmba mu Burundi yari mu bakobwa bake baririmba cyo gihe yaca ku mateleviziyo ya TNB akenshi tukiri bato twese turamukurikirana tuzi indirimbo ziwe hama ubu akaba asanzwe aba mu Bubiligi akaba afise n'ibindi bikorwa akora. Sinavuga ngo j'ai compris umva je ndibaza ko umuntu wese afise ikintu Imana yamuremeye je ndibaza yuko ari Imana yandemeye kuva kera nabona kuba umu artiste ni vyiza kugira ubumenyi butuma abartiste igihugu gitera imbere biciye muri art na culture navyo ari vyiza biramatanye nta kimwe nta nikindi kuva kera byamye ibintu biteruma clair mu mutwe wanje byamye bimeze uko nyene rero nabandanirije uko nari meze mu Burundi narabikora mu Burundi na cyane ntanguye kuririmba ego nagize amahirwe ndamenyekana kuri televiziyo ntibyari bihagije ngira amahirwe ninjira muri management ya mbere yabaye mu Burundi menya media yari management ya mbere structure ifise over ya management hama ndayinjiyemwo sanga nishira hamwe rivuga ati nawe ufise ushaka kwinjiramwo ufise ushaka gukora urashaka kuzugakora ca ndavyinjiramwo nkangura nafise amayide menshi namwe ndumura bisa amayide ico gihe niwe baguhamagaye cine wagiye kume ico gihe hariho bari ba Jean-Luc n'abandi mwagiye hamwe mu ntango ishira hamwe nyuma ryatangujwe na Jean-Luc Kesh umuhisi Jean-Luc Kesh na Jean-Luc Penning na Jeremy Hakeshimana tuje muri production production des films twara kubonye ko ari producteur délégué ntibagiye muri na wewe comment est-ce que wabaye en contact na réalisateur urumva mwamenya gute est-ce que yari projet ya Minyamedia à la base yari projet ya Minyamedia on avait participé muri concours ya centre culturel français à l'époque IFBU hanyuma yanditswe n'umumembre fondateur wa Menya Jean-Luc Penning Jean-Luc Penning abantu benshi batamuzi n'umuntu akunda Burundi cyane yabwitangiye n'umuntu yarize n'isanganya mu Burundi muri 96 agwa mu mutego hama baramurasa mu gihe cy'ingwano yari afise plantation nini cyane yakoresha nk'abana 500 hariya mu Itenga y'amashugwe hama abazungu bose igihe basubira inyuma bagataha we wagwa mu Burundi hanyuma kubera atashaka guhagarika societe afise abantu benshi bakora ibatunze avuye mu murima wiwe agira isanganya baramurasa acacika impumyi ariko nubwo yacitse impumyi aguma i Burundi abandi yafasha abarundi donc ari umuntu watangujije Minyamedia niwe rero afise ukuntu niwe yatwigisha kwandika tout ce qui est écriture de scénario n'umuntu afise ubumenyi butandukanye rimwe bateye ubwoba kubona umuntu atabona afise ubumenyi busiga ubwenge niwe rero yanditse iyo scénario rero c'est vrai que histoire ni nziza enfin la réalisation quand même n'umuntu yabikoze Yvan Godmith ni umuréalisateur de haut niveau ariko ikintu carusha ibindi c'est le jeu d'acteur donc tu sais les acteurs b'abarundi à 100% ataho yari jya mbere bakinye ariko ikintu cyatuma film ironka amanota menshi le jeu d'acteur rero abarundi just kuri no kubesha sinzi aho bifira kuko nkanje Sibylle Shahayo abantu benshi abantu bari muri mu mafilme mu Burundi benshi barazi ko ndi muri festival ndabipublia je ndi kuri bise yose ndabisha kuri internet ndabisha kuri page Facebook kandi fisa abantu benshi bayikurikirana turavugana n'abantu bakora mu iyo domaine aho bifira kugira ngo ntituronka amafilme menshi avuye mu Burundi haranguye kumenya ifo ko tubivuganako kuko mbisanzwe nabuciyemo hari amafilme menshi ava mu karere mu Rwanda muri Tanzania Uganda Kenya irarumika kenshi ariko biteye amakenga niko mu Burundi ariko mu Burundi nturonka nyinshi ariko zike twaronse zo mu Burundi zaronse ubushimwe